Mwaramutse abandi mwiriwe kaze mu kiganiro mwateguriwe n'ishirahamwe Fokode. Kuri uyu wa cenda myandagaro tuza kugaruka ku mvugo zitangaje ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Haba mu kiganiro aheruka gutanga kw'iradiyo BBC, haba mu makoraniro eka mbere n'imibonano agirana n'abaserukira abandi mu ntwaro, haragaragara agashavu kadasanzwe n'ibitutsi ku bakozi ba leta, ku barundi, eka mbere kubaja gufata kurondera ubuzima mu mahanga. Ubu akaba mu kwivuza yayiciye umurya mu kwifatira mu gahanga umuganwa Rudoviko Rwagasore yarondereye Uburundi intahe yo kwikukira. Ko Ndayishimiye avuga amajambo atabereye ku mukuru w'igihugu vyari bimaze kumenyerwa ku Burundi no mu Barundi, ariko ko atuka abarundi bose agatukana Rwagasore ni bishasha. Ico benshi bibaza niki, kubera iki aya majambo Ndayishimiye ayazanye ubu, aka gashavu afise gaturuka kuki? Ngibi mu bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro c'uno musi. Dufise abatumire batatu ari nabo mugenzanje Alice Hakizimana agiye kubabwira anababwire n'indinganizo ya kino kiganiro. Uwundi aza kumufasha kuremesha kino kiganiro ni jewe Jibe Niyonkuru. Alice Hakizimana mwiriwe, wongere ubwire abariko badukurikira uko kino kiganiro c'uno musi gitunganijwe, wakire n'abatumire. Urakoze Gilbert, reka tubanze twakire n'abamaze gushika ku murongo kugira ngo tuze kubana muri kino kiganiro. Nabo nyene ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro. Tuza kuba dufise abatumire batatu, ndabona hari abatarashika ku murongo ariko hariho umunywanyi amaze gushika ku murongo, reka tumwakire. Twizere ko n'abandi niba bariko baratwumva bogerageza kuduga kugira ngo dutangurane kino kiganiro. Umutumire amaze gushika ku murongo ni Pacifique Ninahazwe, akaba arongoye ishirahamwe Fokode. Pacifique Ninahazwe, turabaramukije kandi turabaha ikaze muri kino kiganiro. Murakoze, nanje ndaramukije yaba mwebwe bamenyesha makuru, abo tuza gusangira ikiganiro nibashika, eka n'abariko baragikurikira bose, mugira amahoro. Gilbert, ngira ngo turashobora gutangura n'umutumire amaze gushika ku murongo, ariko ndabona Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yamaze gushika ku murongo. Niyo abatwumva turamuramukije kandi nawe nyene turamuha ikaze. Njyewe ndabumva, naje ndabamukije n'abaza kutwumviriza bose, murakoze. Murakoze Gilbert, two kwinjira mu kiganiro nyezina. Ego Alice, murakoze, barakoze abariko batwumviriza, barakoze abatumire bagamburutse bashika kare ku murongo. Akabazo ka mbere ngiye kugahera ku mukurambere Petero Karaveri Mbonimpa, murongo yishirahamwe APRODH. Mwarabonye intwaro zitari nke nk'umukurambere, mbere uko zagiye zirakurakuranwa mu Burundi n'ikibanza zaha umuganwa Rudoviko Rwagasore. Mwarigeze mbere muri kimwe mu biganiro hano kuri X twakoze kutubwira ko mu matora yatsinze Rwagasore mwabonye ingene abarundi bamufata, bamwubaha. Kuba yarishwe azira ivyo, hanyuma uno musi tukumva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yubahuka kuvuga ko ari Rwagasore yazanye ingeso yo gusega, nk'uwamubonye kandi mwabonye abagiye baramutswa Uburundi gushika uno musi. Mbega uyu Evariste Ndayishimiye mumuvuga kwiki nibe yavuze kuri Rwagasore? Ego ryo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ku vyerekeye umuganwa Rudoviko Rwagasore, navyumvirije nk'uko abandi bavyumvirije, mugabo jewe nifashe ku munwa ndibaza iyo abikuye igituma bivuze ndabibura. Jewe umuganwa Rudoviko Rwagasore namubonye amaso mu yandi, mbere na se wiwe Mwambutsa namubonye amaso mu yandi. Nababwira n'ishuri nize mu ishuri yitwa Atene Mwambutsa Kate Igitega, iryo bumengo bayihinduye bayita Atene Gitega, ubu igihe bayihinduye yita Atene Musinzira, mbona bagenda bahindagura. Kuri Rwagasore rero, Rwagasore jewe namwumva avugwa hanyuma ndamwibonera amaso mu yandi.
icyo gihe jewe namubona yaciye mw'ikomine mvukamwo yitwa komine Mwumba. Hanyuma nk'uko na munyeshuri w'umwana niga mu mwaka wa gatanu, rero niho hariho amatora yariko arabera mu gihugu cyose, no mw'ikomine iwacu yariko araberaho. Hanyuma baratora abana bari bazi kwandika, ngo bafashe kwandika amakarata y'imigambwe. Jewe mu banditse nuzuza amakarata y'imigambwe y'abanyagihugu narimwo. Jewe rero umuganwa Rudoviko Rwagasore namwumva nyene nkiri umwana avugwa mu vya politike, hanyuma hagira yuko Uburundi buronka intahe yo kwikukira. Jewe rero nagize Imana mbere mu banyeshuri b'imiyabaga batowe kugira baze kuririmba Burundi bwacu. Jewe narimwo mu banyeshuri bari batowe, twashika 40, twaririmbishwa n'umupadiri yahimvye rurya ruririmbo yitwa Barenga yabo. Rero twagize na defile y'agakura, bimwe bita mu bema d'ensemble. Mu banyeshuri bagize defile jewe narimwo. Rwagasore rero ingene abantu bari bamuzi, baramwumva hose avugwa mu gihugu yuko ari umwana w'umwami. Hanyuma ikintu cyagiye gusamirana hose mu Burundi ni ukwikukira k'Uburundi. Rero ubwa mbere hariho, imbere yuko twikukira, imbere yuko Rwagasore avugwa, hariho intwaro z'abazungu, ababirigi. Jewe n'ababona mbere bahora baza gukoroka n'indege, tukaja gusengera tukaraba indege zaca hejuru zigaterera ibintu bisuguta abana, tukaza gutangurana tuja kuraba, tuja gutora turya. Nukuri Rwagasore nta murundi n'umwe ataramuzi, kubera ibintu novuga ntiyariko arakora. Bavuga ibintu kwikukira, hama yuko kwikukira turatinda turakubona, abakuze barakubona. Rero mu nyuma Rwagasore aragandagurwa. Agandaguwe ingene abarundi bifashe, naho nari umwana ndacyavyibuka, bose bagenda bongoranira mu matwi, bona bajonjogoye ngo ibara riraguye, ngo umwana w'umwami bamwishe, ngo umuganwa Rwagasore bamwishe, ngo none nta independance tuzoronka. Mugabo urabona ko vyabandanije. Rwagasore naho bamugandaguye, independance tukayironka, Uburundi bukwikukira. Rero gushika uno munsi Rwagasore ni umuntu w'iteka, azwi cane, avugwa n'umwana muto atamubonye. Ariko rero jo bundi ikintu cyagiye kuntangaza, numvise amajambo Ndayishimiye ariko aravuga ngo yuko ngo umuntu yazanye ibintu byo gusega, ngo yuko ari Rwagasore. Jewe narifashe ku munwa, rewe ngira nti nukuri nihaba, jewe nagize nti nihaba hari abantu batisonera, Ndayishimiye yavuze iryo jambo, ni nukuri nta kwisonera afise. Niko kwifatira mu gahanga umuntu yiguze Uburundi, yamaze no kwitaba Imana. Vyovyo n'imiburiburi data yari kumwubahira ko yitavye Imana akoreye Uburundi. Mugabo ngaruke naho yovuga ati yasega, Kizima yasega data, agasabira abarundi bagatera imbere. Ego data uvuge ko yasega, ibyo yaza gusega twarabibona, abarundi barabibona. Hanyuma siwe yasega ngo azane, ngo ashire mu mufuko iwe, ngo ajane yubaka ibintu nkabirya bariko barubaka biba igihugu bubaka. Rwagasore yagenda mu makungu, Uburundi bukenya akavuga ko bukenye, ariko asaba imfashanyo akayisaba, mugabo akayizanira abarundi, bakabona yuko yagiye kubasabira ivyo bakoresha. Urabona abarundi kera atari ubunyene ibintu vyaparanganye, nta murundi atafise igipimo c'ikawa hageze muci
umurundi yarashora akawa akazana inoti zishasha bazita inoti z'umutonore, hanyuma abarundi bakiryohererwa. Rwagasore yagenda kurondera ibintu arondera abarundi kugira biteze imbere, icyo batazi gukora bakirye, igiterwa badafise bakironke. Nukuri jewe nkabwira Ndayishimiye nti iryo jambo ararirotira arikuremwo, avuga ati asabe ikigongwe. Ubwabo rero ndabyitegereje imigenzo yiwe, kandi umengo si imigenzo yiwe gusa, umengo biri mu mutwe by'umugambwe CNDD-FDD, umengo barafise intumbero yo kwikurako, yo kwibagiza abantu bose batera bamariye bagiriye akamaro igihugu. Reka ndabaye nk'akarongo jewe igihe bagize ngo irya stade Prince Louis Rwagasore ngo barayihinduye izina ngo bagiye kuyita intwari. Mbe iyo ntwari ninde? Iyo afuma data ati tuhinduye izina tuyitiriye intwari Rudoviko Rwagasore, nawe ubundi ngo intwari. Mbe ko bayubatse bayisanze hajya, kijya kibanza bagisanze hajya, ntabe bagenda bakarondera ikindi kibanza ahandi, ko mbona ibibanza bigaragara ari binini. Ko ari ahantu bari bagombye kubaka stade ahantu bita ngo kwa Sebatutsi, ntabe bagenda hariya bagafata bakubaka igistade kinini bakakitira stade intwari. Mugabo irya stade Prince Louis Rwagasore, kijya kibuga cyitiriwe Rudoviko Rwagasore, cyategetswe kugumaho bakagikora neza, kuko kijya n'iratiro. Hanyuma ntajya kandi karorero, hariho ibitaro, bijya bitaro bita Clinique Prince Louis Rwagasore. Babaza niba batabizi, babaza ingene bavyubatse, babaza abaganga babivuriramwo. Abaganga b'abazungu baraje baravuye abarundi neza cane. Hariho abaganga b'abana, nta mwana yarwara ingwara ngo bagende batayivuye, bazana abaganga b'abazungu bavyigiye. Hariho n'abarundi bagiye kwiga hanze bagaruka ari abaganga bakaruhariwe. Jewe mbere narwaye n'igitigu, nagiye ngwarira muri irya bitaro, baramvuye neza igitigu ndakira. Aha ndabaye nk'akari umuganga nzi akiriho ngaha, mbere ari ngaha mu Bigi, yitwa Tarcisse Nzeyimana, yatwaye birya bitaro. Muze mubaze ingene birya bitaro vyasa, ibintu vyarimwo bakoresha, bindi n'ubu ivyo vyuma bakoresha yuko bikihari. Ubu ndavyumva umengo Ndere Prince Louis isigaye umengo n'umusaka. Rero nkagira nti nukuri iryo si iteka ku muntu yakoreye Uburundi. Murabona no ku minsi mikuru yo kwibuka Rwagasore, murabona yuko badohokewe, umengo baza barakubako buhoro buhoro. Bwa bundi rero jewe nogira nti ni intumbero CNDD-FDD ifise, ni intumbero Ndayishimiye afise, yuko yazimanganye ikibutso cy'abo bantu bose boba bazwi barakoze ikintu kigashimwa mu Burundi. Nayo ubundi rirya ryari itunga Rwagasore, ni itunga ry'igihugu, birya bimenyetso vyiwe ni itunga ry'igihugu. Ahubwo bari bakwiye kubisubiramwo bakabikora neza, bakabigira ibintu vy'iratiro. Reka ngeze ngaho bandi banyunganire, turaza kubandanya. Murakoze Petero Kaveri Mbonimpa. Pacifique Nahazwe, nibutse ko murongoye ishirahamwe Focode. Muri kimwe mu biganiro iri shirahamwe ryatunganije, twaragarutse ku majambo Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yavuze ku bijanye na PDC, afatira hamwe abantu mu kivunga, aravuga umugambwe Iprona, umugambwe Frodebu, aravuga Eklezia Katolika n'amashirahamwe yigenga ko bose araba PDC. Mwari mwibukije ibijanye na kahise ka PDC mbere, noneho ubu umuntu yumvirije Ndayishimiye umenga iyo bayavuze yuko ivyo yavuze kuri PDC ntaho bitaniye n'ivyo yavuze kuri Rwagasore. Hari isano mwumva bifitaniye muri uru rukurikirane rw'amajambo amaze iminsi akoroka nk'urubura mu kanwa k'umukuru w'igihugu? Ego murakoze. Ntangure nka Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yagize ati jewe igihe numva aya majambo nifashe ku munwa, kuri nanje igihe numva ajya amajambo narumiwe. Twese ubu turamaze kumenyera ko Perezida Ndayishimiye ashobora kuvuga ibimuciye mu mutwe vyose, turamaze kumenyera ko ataco yubaha,
turamaze kumenyera ko ashobora gutuka umuntu wese ashatse, mugabo turavye igihagararo Rwagasore afise mu mitima y'abarundi, nta n'umwe yokwahutse kwibaza ko umukuru w'igihugu yogeze ku rugero rwo gutuka Rwagasore. Nta muntu n'umwe n'ukuri nibaza ko ivyo bintu yovyibajije, sinibaza ko hari umuntu n'umwe atatangaye yumvise aya majambo. Jeho ku bwanje navuze nti bisa no kwica irya kabiri Rwagasore. Nk'uko ubivuze, mu kiganiro kindi twari twakoze cari gifatiye kw'ijambo umukuru w'igihugu yavuze buca ari itariki imwe y'ukwezi kw'indwi, twibuka imyaka 64 Uburundi bwikukiye, naho hari havuzwe ibintu bitangaje, aho umukuru w'igihugu twumva yagarutse muri kahise, hanyuma akaca atangura kuvuga ko Ekereziya Katolika ayagiriza ko iri muri uwo muco wa PDC. Hari ivyo yagiye arongerako ntogaruka ko twarabivuze ko bikwiye, arabishira ku mugambwe Iprona wa Rwagasore nyene, arabishira ku mugambwe Frodebu, ku buryo umuntu yumviriza akavuga ati umukuru w'igihugu yatewe n'ibiki? Uyu mugambwe PDC waratsinzwe, warafuditse, indongozi zawo zarishwe, none bije gute ngo uyu musi abantu bariko baritwa aba PDC kubera ko hari ikintu bavuze kitaryohera ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye? Ico twaragisiguye bikwiye. Nk'uko bivuze kandi, uravye ivyo yariko aragiriza aba bandi bose yise aba PDC, uyu munsi umuntu yumvirije ivyo agiye kwagiriza Rwagasore, noneho ni Rwagasore mbona nawe agiye guhinduka umu PDC, kuko ahandi yavuga ko abo bandi bose bagwanije ukwikukira, ko PDC yariko irakorera ababirigi mu gihe Rwagasore yariko agwanira igihugu. Ariko amajambo ubu naho twumvise aherutse kuvuga aho mu ndwi iheze, Ndayishimiye yavuze ko Rwagasore nawe ari we yazanye ingeso, hamwe avyita ingeso, ahandi ukamenga avuga ni nk'impwemu ngo y'ugusaba ababirigi, y'ugusega, jewe nkoresheje amajambo meza, avuga ngo y'ugusega, akavuga ko ari we atuma abakozi ba leta bo mu Burundi ngo bahinduka abantu bumva ko Uburundi ari intara y'Ububirigi, bakorera Ububirigi. Nukuri nibara. Ejo yamuvuze ko ari we yagwaniye ukwikukira abandi bamugwanije, none uyu munsi atuzaniye ko ari we yasize ahubwo Burundi bwikukiye abushira mu buja bw'Ububirigi, umuntu acayoberwa ivyo ari vyo. Ahandi hantu ngitangura numva nyene hagoye gutahura, ni ingene mu kuvuga ayo majambo wumva ko ariko avuga atabanje no kwiga ako kahise, atabanje no kukuraba neza ivyo ariko aravugako, kuko ijambo yakoresheje ni ijambo ryavuzwe Uburundi butarikukira. Ariko Ndayishimiye mu kubivuga wumva avuga ko Rwagasore naho Uburundi bwari bwikukiye, we yabona ko budashobora kubaho butariko burasega ababirigi, hanyuma acavuga ijambo rituma Uburundi bwikukiye buguma bugabwa n'ababirigi. Ivyo biratangaje. Amajambo yakoresheje aho avuga ko Rwagasore yagize ati, yakoresheje kuko umusi avuga yavuze amajambo abiri ry'ikirundi n'iry'igifaransa, uwo musi Rwagasore avuga iryo jambo, ariko aravuga rero mu gifaransa niho avuga ngo vous nous jugerez à nos actes et votre satisfaction sera notre fierté. Uwo bishira mu Kirundi uko bivuze womenga ntibisa neza nk'uko bivuze mu gifaransa, ariko yashize mu Kirundi wogira uti, yagize ati uko muzobona ibikorwa vyacu, muzoducira urubanza ku bikorwa vyacu, hama nivyabanezera natwe bizoduhimbara, canke n'iryo teka ryacu nimwaba muhimbawe n'ingene turiko turabikora. Aca avuga ko iri jambo Rwagasore yavuze abishira ko Uburundi bwari bwikukiye, ariko ngaho umuntu yobanza kwibutsa ko Uburundi bwikukiye umuganwa Rudoviko Rwagasore amaze hafi amezi 9, amezi 8 n'imisi 18 agandaguwe. Rudoviko Rwagasore yishwe itariki 13 z'ukwezi kw'icumi mu 1961. Uburundi nabwo bwikukiye itariki 1 y'ukwezi kw'indwi mu 1962.
Rwagasore ntiyashobora kuzuka yaramaze guhambwa ngo agaruke kuvuga umunsi Uburundi bwikukira. Ni ukuvuga umukuru w'igihugu ugiye no mu bijyanye n'umwanya yarihenze rwose ku bintu yaravuze. Umunsi Uburundi bwikukira, ijambo ryavuzwe niwe yari yaramusubiriye, yari umushikirangoma wa mbere umuganwa André Muhigwa. Uyu niwe yavuze ijambo ry'umunsi Uburundi bwikukira, ntabwo ari Rwagasore yarivuze. Rwagasore ijambo ryiwe rya duhora twumva yarivuze umugambwe wiwe waraye utsinze amatora. Namye ndibuka ko ubuheruka nabwira nti abo bategetsi mbere n'aba intellectuel barakwiye abo bishoboka kurondera igitabo cyanditswe n'umubirigi yatwara ico gihe Jean Paul Halwa. Mu kanya namye kubisoma nza gusubiramo kugira ndabe ko turiko turihenda igihe vyavugiye kuko iciza ciwe abandi batwaye badakora, yarafashe umwanya arandika ivyabaye mu gihe ciwe, arabitondeka ku mwaka ingene ibintu byose vyagiye bikurikirana. Mbere aratomora neza urwanko yari afitiye Rwagasore, aratomora neza kwihiganwa byari hagati ya tutere. Bavuze tutere no kuvuga ni intwaro y'ico gihe Uburundi bwitwa ko butwagwa na ONU, muri tutere ya ONU, mugabo ONU ica iha Ububirigi ngo buburabire Uburundi. Rero we wavuga yuko ingwano yari hagati ya Rwagasore na Iprona arabifatanya hamwe na tutere, akavuga ko iyindi migambwe yose nka yose y'ico gihe bari akoresha ijambo aba ariye ba tutere ko bakorana na Jean Paul Halwa, bose bakaba bahagaze bagwanya Rwagasore na Iprona. Rero uri kurasoma mu kanya nagiye nko ku rupapuro hariko aravuga intsinzi ibaye uko vyagenze, aravuga ati batsinze twarumiwe. Imbere yaho gato uri kurasoma aravuga ko mu batwara babona ko Iprona ishobora gutsinda, aravuga ko abategetsi b'ababirigi bidoga ko Rwagasore afise umwete mwinshi be na Iprona muri kampanye mu myiyamamazo, mugabo ko batabona PDC n'abo bandi ko bafise umwete ungana gutyo. Aravuga amaraporo bariko baridoga ko Rwagasore yoba yari yaronse amafaranga menshi, byanditse muri ico gitabo, ahavuga ko bavuga ngo yaronse mu miliyoni 14 zavuye kwa President Nasser wa Misiri, akidoga ko Rwagasore yoba yari yaronse amamodoka y'amavoiture yariko arakwira hose amufasha propagande. Ukabona abatwara bidoga ko mu myiyamamazo Iprona iriko ikoresha ifoto ya Rwagasore. Muri ico gihe bari bashyizeho itegeko rivuga ko umuryango w'umwami Mwambutsa kizira kuja muri politike. Burya Rwagasore we ntiyari afise n'ubwo burenganzira bwo kuboneka nyene ko ari nawe atwara Iprona, ariko bakaca bidoga ngo abaporona bariko bakoresha ifoto ya Rwagasore ngo kandi bagenda bavuga ngo n'umugambwe w'umwami. Ariko aho hose ivyo vyose bakabibona bagira bati naho vyari gutyo ntitwibaza ko hobaho intsinzi irengeje, twagira ati Iprona yotsinda mugabo abandi nabo nyene baraza kuronka ikibanza kiboneka. Rero bariko baraharura amajwi amatora yaheze, niho baguye mu mazi basanga ku ntebe 64 z'abacinga amateka Iprona yaronse intebe 58. No kuvuga ya migambwe yari ishigikiwe n'ababirigi yari ifise intebe 6 gusa. Gushigikirwa ntabihisha kuko avuga ko ari bo baha amafaranga iyo migambwe, amafaranga yo kuyamamaza, mugabo akavuga ko bo ayo batanze ari make baravye ayo bavuga ko Rwagasore yoba yari yaronse. N'ubu ntabihisha na gatoyi ko yari migambwe yabo. Aranavuga ati ikindi cyadutangaje no muri abo batandatu bo muri PDC, bo muri Front Commun, PDC n'abandi bafatanye bari bagize ico bise Front Commun. Abo batandatu bo muri Front Commun cyadutangaje, twasanze n'ibihangange byo muri iyo migambwe bitatowe. Bavuze imihangange bavuga nk'umukuru wa PDC Jean Baptiste Ntidendereza, uyu mwanya yari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Bakavuga umushikirangoma wa mbere yari ahari wifata kibanza Joseph Cimpaye, bakavuga nk'umukuru w'umugambwe Pepe Emmanuel Nigane. Ati ivyo bihangange vyose mu matora vyose vyari atanumwe yaronse ikibanza na gitoyi, Iprona yasa nuko itwaye vyose. Rero akaca avuga ati bukeye itariki 19 amatora yarayabaye, naraduze Igitega
ishitseho maze Gitega wari nk'umugwa mukuru w'Uburundi ico gihe, nshize i Gitega mbona abantu bose twahorana bajovye, ati ntawe ashobora kuvuga, ati ryari ibara, ati ndashikira abo muri Iprona ndagerageza kwifatafata sinerekane ko ari jewe natsinzwe, hanyuma tukabona turahura na Rwagasore ukuntu amuvuga bahuye ico gihe, avuga ati Rwagasore yari ameze ukuntu, ati ntiwamubona umengo yaryohewe cyane ariko arishima, ati ariko yari afise mu jisho akantu nahora mbona, akantu menga n'akayeri kantu kubona nyine ko ariko arantwenga mugabo ahandi yifashe rupfasoni atacubona. Mu nyuma nihaca avuga ingene bagiye kw'iradiyo y'igihugu yari iherutse kugururwa, bagiye kw'iradiyo y'igihugu kuvuga amajambo, avuga ko ico gihe havuzwe, nimba ntibeshe avuga ko havuzwe amajambo 3, aho ndashobora kucihendako. Aravuga ko we nyene yavuze, aravuga ijambo ati hageze umukuru wa Iprona, kuko Rwagasore atararekuriwe kuba umukuru wa Iprona ico gihe, aravuga ati André Nugu umukuru wa Iprona nawe yarafashe ijambo ati wewe araramutsa arakeza abatsinze, mugabo aca avuga ngo reka guce twumviriza ijambo ry'umuhanuzi mukuru wa Iprona Rwagasore. Rero ico gihe urumva Rwagasore niho yerekana nyene ko ari we mu patron wa Iprona, biboneka icese kuko batsinze umukuru w'umugambwe se wavuga ijambo, umukuru w'umugambwe aramutegura gusa aravuga ati ndabakeje ariko reka twumvirize ijambo ry'umuhanuzi mukuru w'umugambwe Iprona, bamwita conseiller général. Rero Rwagasore aravuze rirya jambo, Jean Paul Halwa avuga ko biruhukije ku ruhande rumwe, kuko twari twiteze ijambo rikaze, ijambo ry'amanyama, ijambo ry'akanyaro, ijambo ryo kutwereka nyene ko yadushoboye, ariko yavuze ijambo rihumuriza bose. Nico kintu cyabonetsemo, arahumuriza bose, arerekana ko intsinzi yiwe ari y'abarundi bose, arabuza ko abaporona bogirira nabi abo mu migambwe yari yarabakoreye ikibi bagihiganwa, aranabuza ko aranavuga aranashimira n'Ububirigi, Ububirigi twari twiteze ko dutuka turatangara, aduha ijambo wumva na twebwe yerekana ko akeneye ko dukorana, atantambara akeneye hagati yacu. Kubisoma umengo binyegejemwo ko bana babaye kubona atagize ivyo bari biteze. Mu bisanzwe bari biteze ijambo rimeze nk'iryari ryabaye umwaka imbere muri Kongo, aho Kongo yikukira, Patrice Lumumba umugenzi wa Rwagasore, na Rwagasore niho yarari, yavuze ijambo rikaze cyane, ryashavuje umwami w'Ububirigi, niho yarari ico gihe, aravuga ati ukwikukira turonse suko tugabiwe, tukuronse kuko twakugwaniye, ntituzibagira amabi twabonye muri ko muradutwara. Ijambo rya Lumumba ngira abantu benshi bararyibuka mu mutwe, abamaze kuryumviriza bose iyo uryumvise ntushobora kuryibagira, ijambo rikaze, ariho havuye ko bacategura no kumwica. Rero Ababirigi bari biteze ko Rwagasore aza kubaha ijambo nka rimwe Lumumba yavuze, kandi Lumumba amaze kuvuga uko yavuze vyafashije Ababirigi ahubwo kuca bandamugwanya, bakarandura intwaro yiwe, Kongo ija mu kajagari, ku buryo batinda bakazana intwaro bashaka bo nyene. Mu Burundi bari biteze ko Rwagasore aza gukora iryo kosa, akaca baha akaryo ko kumugwanya, baramubura, abaha ijambo ryerekana ko akeneye ko bakorana, ati umuzigo mwari mufise wo gutwara Uburundi ugiye kuja ku bitugo vyacu, turazi ko ari umuzigo utoroshe, akaca basaba ko Ububirigi bobandanya bakorana, ariko aranavuga ico kintu ikindi abantu batabona, burya ntiyariko abwira n'Ababirigi gusa, ico Ndayishimiye ashobora kuba atanatahuye muri iryo jambo. Ababirigi ico gihe isi yari igabuyemo kabiri, twabivuze mu kiganiro caheruka, le bloc ouest, bloc est. Ababirigi bari muri urwo ruhande rwa west, waba ari Ababirigi mugabo haba hakomeye Abanyamerika, haba ari Abafaransa, Abongereza n'abandi. Rwagasore yari abizi ko niyo atashobora kumvikana n'Ububirigi, niyo Ububirigi butamutahura, azotangura ariko agwana n'ayo makungu yose. Nico gituma rirya jambo avuga kurya, arivuga arizi ko aribwiye Ababirigi, ariko kandi anaribwiye ivyo bindi bihugu vyose. Ababwiye ati twebwe ntituri uko mutwibaza, tuje dushaka gukorana namwe mwese, Uburundi bwikukiye buzoba ari Uburundi bukorana n'amakungu yose, tuzoba dukeneye kubana neza. Burya nico yariko aravuga. Hanyuma ni ijambo kandi Abarundi nabo nyene bakiriye bakafata ko ariko ari bo yabwiye.
imyaka yose twabayeho iri jambo twama dufata ko ari twebwe yabwiye, ko yavuze ati nje kubakorera muze mundabire kugene nkora, kandi ninabona mushimye nanje nzovyishimira, rizoba ari iteka ryacu. Twebwe twumvamwo ko ari ijambo ahaye umuntu wese atwara mu Burundi, akwiye kwamazi ko ariko akorera abarundi bose, hanyuma akama kurikira ingene abarundi bafata ivyo ariko arakora. Rero Evariste Ndayishimiye uretse ko atatahuye ico Rwagasore yariko arakora, ntiyanatahuye ubutumwa yahaye abantu bose bazotwara Uburundi, aho ababwira ati mwicaye muri izo ntebe ntimuze mwigere mwibagira abo muriko muratwarira, hanyuma mwame mwitwaritse kumenya ko bashimye canke batashimye ivyo muriko murakora. Hari ibindi bice bikomeye biri muri iryo jambo, jewe agace nkunda gose mu jambo rya Rwagasore nuko avuga ati nshaka ko abarundi bose bagira ngo ashi, abarundi bose bumva ko baruhutse, ari intwaro ije kubatwarira bose. Ariko twebwe ninde ashobora kuvuga ngo ashi turiko turaba intwaro ya Ndayishimiye? Ni intwaro tugira impunzi, ni intwaro abantu bagira impfuvyi, ni intwaro abantu banyuruzwa ntihamenye iyo barengeye, ni intwaro umuntu umenga nta gaciro na gato yafise mu gihugu ciwe, leta ihari ishobora gukoresha umuntu ivyo ishatse vyose. Rero ndangiza nogira nti rirya jambo umuntu ntashobora kuritahura atarisize muri context, mu gihe caryo. Uryadukanye ubunyene ukarikorora usanga uri kuvuga wihenze. Nibaza ko Perezida Ndayishimiye afise uburyo bwose bwo kurondera abahinga ba kahise, bwo kuronka ibitabo vya kahise, yari kubanza agahanuza abo bantu akabahamagara akababaza ati mbega iri jambo Rwagasore yarivuze ashaka kuvuga iki? Nayo ubundi yadutse gutyo akariterura gutyo ataranje kuraba ryavuye, ateza gukora amakosa agasanga yatutse uwo abarundi bose bubaha, yari nk'umushinge w'ubumwe bwacu twese.